Ndabaramukije mwese nkuko mubona barano ko niyozi yakoze kuri micro ahantu turi mu kibanza citwa Tokyo Business Center ahabereye kino gikorwa ca Mega Sunday Meal cyateguwe no mu sinzi ko ari association ya YBSP. YBSP kuba tayizi ni association itegura ibintu byo gufasha abana batishoboye, abantu baraba bitangwa n'abana bamwe barariko sawa n'abandi abana batishoboye. Turi kumwe n'umu representant legal wayo Arthur, reka yivuga amazina yose hama abaramutse kwa bite sawa. Vuga amazina yayo yose batakuza kumenya. Nitwa Mugisha Arthur. Mugisha Arthur twaronse batazi ko ari wowe representant legal wa YBSP. Bibaho kumbure ngasikunda kuboneka ku mateleviziyo eko kuburi representant legal yose ko ari watanguje YBSP nivyo. Oya sivyo, wayitanguje twa Les Bureau haragira imana muga twari kumwe je ndi mu co-founder watanguje wafashije abayitanguje twari batanu muga wayitanguje neza wazanye icyumviro twa Les Bureau haragira imana ubunya atari hafi. Ego. Hama muri make je nca kwivuga nabi kora ko ntayizi cyane nka wewe. Nca kuvuga ni iki YBSP mukora ibiki tukunda kubona imipira ya YBSP ni YS BSP. Muri make ni iki mukora ibiki? YBSP aba majambo yose ni Youth Building in Synergy to End Poverty. Nkuko vyumva mu Kirundi ni ishirahamwe cyangwa organisation y'abajene bagiye hamwe kugira ashogwanye ubukene. Musanze ko bimeze mugabo rero twarabonye yuko ugwaruka cyane abana bari nova ko ari très vulnérable, ari umwana ari sensible, ari faible, c'est un être faible. Mbabarire kuvanga ururimi mugabo ntasha dufise mu Burundi ndakunda kuvanga, donc twaje tuvuga ati tugeze kwanza tugeze dufashe abana rero n'abana batishoboye twashoboye gushira hamwe maze twafasha cyane gose. Sino ni association y'abajene benshi bafite amatalent kwisi yose mu Burundi hose bagiyamo gashobore kwanya ubukene. Abana batishoboye ni benshi abamufise mu baronka gute? Eske mubasanga aho bari muhiri wabo canke bigenda gute? Bon oya nitubasanga aho bari. Ubwa mbere hariho programme yitwa Sunday Meal. Ubu turi muri Mega Sunday Meal. Iyo programme kuntu yari imeze ubwa mbere twarigeranya abana mwirabara hari kera haretse nk'imyaka nk'itanu hafi 5 tukabegeranya twagaburira bakataha twagara bagataha kenshi nibatare basubira mwirabara munyuma turavuga ati ibintu turakora nitwo turakora ibintu vyiza kuti tubagaburira bagasubira mwirabara biratobaza cyane gose bateka tugerageze dutore abana bashika 120 tuza turafasha tusangira nabo tubashe mu ishuri bige tubagwa ama uniforme mubona muri campagne twasorora ikaye iba mu kwicenda hafi mu 8 ijya campagne yo kwegeranya ibikoresho by'abana mumva niko dutangura rero maze turabegeranya turagaburira ubure n'abana dukurikirana iwabo turafasha turakorana nabo n'abamama babo turafasha n'imiryango yabo umva nabo bana nta bandi bana sino twakeneye biroroshe cyane baraze adresse bazi programme barazi ibintu byose bazi YBSP fait nabo YBSP ntibakira abana ba YBSP cyangwa abana ngo batishoboye ubu n'abana bacu n'abana b'association. Muri make mwana bayidesu n'abana mufasha gambere gacasira mwibarabara ubisigura ngo ntabana mwibarabara mufasha ubu nyabana mwibarabara ntaho ufasha bose sibiga hose ntaho ufasha bose mu Burundi hari abantu benshi bagowe abana benshi bagowe ntaho bafasha bose mugabo ni vyiza gufasha ikintu gushika kuri produit fini keva mu ikintu rero bwa mbere nvuga ko twabaye desi ni cigwa twaronse kubera ni babandi nyene twace tutora ubwa mbere bari 30 turaduza 45 tuzaturongereza ubu twagumije 120. Ego umuntu abaravye mwese muri abajene muri abagwaruka muracari bato kandi ibintu mukora ni ibintu bisaba uburyo cyane ko chaque dimanche imisi se Sunday mugaburira abana ubugi mu bukura he murafite abantu bafite mu goca murafite mwe nyene muri organiza mukavuga terere make kugira tusho kuronka amafaranga ashobora kugaburira abana chaque dimanche. Bon oya afite kuntu bimeze iyo kurakora ikintu ciza n'umutima mwiza n'urukundo rumwe ko tuvuye muri YBSP urukundo rumwe ntabura abantu baza gufasha kintu nta muntu umwe yoreka yobona ugwaruka nkuru akabura kuza kurufasha naho tutararonka imfashanyo bwati ama sponsor cyangwa bayer ku buryo aho twifuza
ntitubura abantu basponsoriza iyo Sunday Meal chaque dimanche Imana duhezagiye safe imyaka 2 nta mahera n'atanu arava muri YBSP nivuga ko haza aba individu nk'uno munsi turashimiye Tokyo Business Center yashoka kusponsoriza Mega Sunday Meal yose ibonane y'uno munsi y'abana nibo basho kwifasha turi muri Tokyo Business Center ko bibona niho turi nibo byose babikoze urumva rero twebwe gusa kujeha ibikorwa kurikanya abana bacu abo turabashimiye cyane gose ndaprofise mbwabo mbabarire ndabashimiye vraiment babikoze neza nundi munsi n'abandi bose yumvira bashaka kuza kwifasha ni ibintu byiza cyane gose urumva rero twebwe mbwabo uko bimeze nka bajya abana byo mu ishuri kubakurikana kuri terrain aho baba kuyaga n'abavyeyi babo ivyo na cotisation ava mu mamambe ko nta bari dufise nkana menshi bavyibaza na cotisation mu mamambe hakuntu bibiri specifique ku cotisation y'abamambe yego turi benshi n'abajene benshi barabikora kandi bikagenda neza ntibirashika ngo hagere dimanche mutaronsa abantu baba sponsorize canke mutabona hari bizova bon gushino munsi cyo kibazo nikirahaba ko ubwa mbere tugitangura byari bigoye byarahaba tukahabura tukafata ideni muteka akamara gutaka ku ideni hageze antumara nka misari mikiya dufite ideni ndibuka cyo gihe Race Brewer hageze avuga ati ibintu kumenga ikini nkagira ubwoba mugabo Race Brewer we yasanzwe yatanguje association ari umuntu afise kwizera ari umuntu arinda cyane gose yacambwira ngo bizogenda neza rero twagize deni rya 300 cyo genda vyibuka byabira kuri Town Business Center hajya Avenue la Victoire hari umama yabagaburira yitwa mama Renida ahubwo ndamushimiye hari hose vraiment yatwihanganiye abana barafungura atacu turishe turagira kujya ngira 300 hama mu nyuma biragenda neza turariha umva ni Imana igumye bikora tu ego iyo nk'umuntu ashaka kubafasha abigenza gute est-ce abandikira ikete araba contacta bigenda gute umuntu ashaka kudufasha akoresha inzira imworohera sivya nibyo bwa ngo mawenje ngo twandikire email cyangwa ngo twandikire ikete oya sivyo twebwe ama numero arahari hariho tufise site urashaka kudufise bureau kuri Piscona House hajya kwa Bosco canke ahantu hari akeza.net ego hajya nyene tufise kabiro kacu no dukorera no umuntu ashaka kuza cyaka telefone mwambe wale wese wa YBSP akamubaza umva uko inzira imworohera niyo nyene ego turu office igicapo kinini kuri YBSP nibaza ko uyizi cyane kurusha uko je ndayizi tubwire office igicapo cha YBSP nko mu myaka nk'itanu ubona ko izo bigeze he YBSP aha turacari hasi cyane gose ko twe turifuza ko bajya abana 70 muri kazoza afeto tubafasha gushikaho baheza ishuri secondaire mugabo ntitwifuza ko twogoma tuko turabagabura gusa ifuko nabo nyene bazogaburira abandi nico nifuza iyo nico cifuzo canje mu myaka myinshi imbere ivyo gatubishike ko turifuza ko abana hari ibintu byinshi turifuza ko tugira amashuri yacu tufise abana tureze mu ijabe dupangiye abo ndashimira abantu bazakoze ko abana bafungure baryame abo nabana tumenya byose bajya YBSP bambara YBSP bakanya YBSP bakiga YBSP byose ni YBSP abo bana barapanze twifuza yuko mu minsi mikeya umwaka cyangwa mwakuza dufise ikigo cyacu abana baba bahari kugira nabo nyene baronke ukuntu baza bariga bari comfortable ngo natwabayeho ndakunda kuvuga ati narafashijwe reka mfashe abandi naje narafashijwe ni kivuga cya YBSP nabo bana turifuza yuko nabo nyene muri kazoza muri ivyo bintu by'amashuri muri ivyo bigo cyagushinga kuko nabo nyene baza gufasha abandi ego turone nakaye kamotera ugwaruka nkawe canke abandi bantu bashobora kuba babona ko menga ntaco bimazi canke no gutumwanya urakoze kuri ico kibazo abantu benshi baza yuko ibintu turimwo ataco bimazi mugabira kimazi cyane gusumba amahera abantu benshi bakora bibona bana tubirimo bacabana ati ate ni mu boss Jado ni mu boss James ni mu boss abantu basanze kikiri mu boss wicaye ko uraryoherwa ati namara YBSP mugabo nibazi akamaro k'ibintu bacabona amahera directive mugabo akamaro kabyo bisumba amahera gute uraronka abagenzi benshi nka jewe nta kibazo ushaka kugira ko abagenzi YBSP abajene bashika 600 amajana 600 nogira ikibazo gute bahari niba abantu basumba amahera rero imisi yose urakora ikintu ciza nko ngunda kubivuga yuko urakora ikintu ciza n'umutima mwiza amahera ategerezwa kuza aragukurikira suyarondera uwo ni kwitanga gusa rero birafasha abantu benshi aho abambere benshi bamaze kubibona
barabaje ama conference international bakaja kwiga atacho na kimwe tubahemba muri YBSP mwese nta munwe ahembwa bose nuvuga ko kera umuntu aritanga amakamenya icyo yiga exploiter hari ibintu byinshi mu kwitanga umuntu aronka do retour ego kugira umuntu aje muri YBS bisaba iki n'umutima n'umwanya wawe gusa hari n'abandi badafite umwanya mugabo bavuga ati je ndashaka gufasha YBSP ndashaka kuba member wa YBSP turagira online byose vuba tuzobaha turagerageza kwiga kuntu tugira enregistrement online y'aba membre bari kure ko turabitwara uburyo nga turacavyiga ngene twobigenza hama tukakabaregistra yego nk'abantu bari hanze aba diaspora bashaka kwinjira muri YBS bon pour le moment ko turashaho iyo platform turacavyiga mu misi bizohaba mugabo unye ni juste la contacta muri bureau ya YBSP bureau irimo abamembre benshi nka jewe changa ja kuri www.ybspburundi.org yo ni site yacu hariho ama contact hariho organisation iriho kuri site uraba umwe muri bo ukaba contacta cyangwa ukaca mu bantu basanzwe ngaha nyene hama twakwarujisa muri fiche tuse formulaire twacakoresha amaboko pour le moment mbwa vuba bizuba online urumva rero umuntu wese yumva ashaka kugufasha YBSP inzira ari nyinshi biracoroshe kandi bizoma byoroshe ego merci beaucoup Arthur murakoze cyane Ozi Siren Vibes TV.